ico gihe naguma numva yuko umenga ijambo nokoresha ni ukwiyaka ubuzima, navuga nti nopfuma niheba. Ni ukuvuga kwiheba narumva yuko norondera ikintu nyene kingira nabi kinyice, basi ndabi yuko nopfuma mva kw'isi. Mu bihumbi 2015 bivanye n'ibihe twari turimwo, naragize ingorane ndapfungwa imyaka 5 n'amezi 10, ca mvayo mu bihumbi 2021. Hama jewe maze kuva mu gasho, maze gufungurwa mvuye mu mpimba, nari mfise igishika co gushika mu muryango, ariko ca nsanga umuryango uko nawusize siko biri, nsanga ibintu vyarahindutse, nsanga umudamu yarahindutse, bivanye nuko hari haciye igihe kininiya atabana n'umugabo. Je maze gushika muhira, namubwiye yuko nyene ngira ndekugwe ntaha, hariho ikibazo cari carabaye nyene ashaka kugurisha inzu twabamwo, hama ndamwankira ndamubwira ntivyokunda yireke, ndikugira kuba dufise inzu zibiri n'umugisha. Ivyo rero nibaza yuko vyaciye bimutuma agira ishavu, kuko yavuye aca yigurisha ku nguvu ntabizi. Je rero ntaco vyambwiye, kuko ntaco vyambwiye, nabifashe nyene nk'ibisanzwe. We muga kubera amahera atabikika, we yarazi yuko nshika ndamubaza amahera yagurishije canke ndamubaza iyo nzu, ariko muga jewe ivyo ntaco vyari bintwaye, kuko nasanze nshikiye mu yindi nyene atangorane. Muga nca nsanga hamwe naho aho yari kugira igishika yuko uwo bubakanye agarutse ashitse, naciye nsanga yamaze kugabura ivyumba, je banshikiza mu cumbi wanje, nawe aca yimukira mu kindi cumba gihereranye n'icabana babamwe. Jewe rero bica birantangaza, ariko muga vyose nabibonye yuko umenga nibisanzwe, muga narabonye yuko hari ikintu cahindutse. Je rero ndamubwira nti rero igihe cose twoba twarabanye, nukuri umbabarira ivyo vyarashitse vyose, ungirira ikigongwe, dutangura ubuzima bushasha depuis 2021 bwo mu bihumbi 2021, tubandanye imbere niheza ubuzima buzoba bwiza. Ngoya ntibigikunda. Hama carambwira ngo tugende kwipimisha kwa muganga turabe yuko hari uwo bagwaye. Je namubwiye nti Imana ishimwe, narakoze cyane kubona abari bubimbwira, nti kuko iyo ndabikubwira wari guhava wiyumvira yuko ngo ndakwiyumviriye nabi. Turagenda kwa muganga turipimisha, basanga turakomeye, nta ngorane nimwe irimwo. Hama dutashe, je nari nzi yuko dushika dusubira kugira icumba kimwe, ariko wewe ntiyabishimye, vyagumye uko. Igihe kimwe yaragerageje agomba kuntema n'umupanga, hama umwana arawunyegeza. Hama niho yafata. Ikindi gihe ntashe mvuye ku kazi, sanga sihari, hama tashe yavuze ngo avuye kunyidoroga, niho aca nkubita ubuhiri mu gahanga. Ndanca ngwa hasi, gushika naho nyene mpakwa gupfa, amaraso arava. Agira bunyongere umwana, nari mfise umwana akuze ngo niwe aciye abufata, aca aragenda, acaramo umwaka, aca avuga ati ntiwice papa. Je nca ndaja kwa muganga, hama gutyo ibintu bica bitangura kumera nk'ibigiye habona. Ba mustanteri barabimenya, baraza baraduhanura, hama gushika naho mbere tuhava tuja mu nama y'umutekano, hari abakomiseri, aba OPG, baravuga ko bagire dossier kugira bamuhane. Hama ndavuga nti ivyo ntivyokunda, ni mu muhimba bazi kuko ni wareza abana. Je rero ubwo buzima ndabubamwe nyene ndahora, kuko naguma mvuga nti Yesu ni nyinshi bivanye n'ukuntu nari nkijijwe. Ndahava ndumva yuko umenga buriko burandemera. Je nca niyumvira ikintu comfasha kugira numve yuko menga ubuzima bwogarukira ngaha. Sindi bunwe urumogi nta nitabi nanwa. Nari maze imyaka ishika 7 nkijijwe. Hama je nca niha kunywa inzoga numve yuko zompa pression yo kwigirira nabi, numve yuko noronka nyene ikintu kimpa inguvu.
canke ntakaze n'ubwenge gatonyi numve yuko ico kintu nogishikako. Hama ndagenda ndanywa inzoga cane ndaboregwa, ariko sinzi ukuntu Imana imbwiye ati ntiwihishano, reka hari igihe ibintu vyoza birahinduka ugasanga umugore wawe arahindutse ahubwo musengere. Hama jewe no hagera igihe duca turagenda nyene mu butungane. Ubutungane musitanteri yarakunze kumba hafi cane, amba hafi aza guhanura, ariko umugore aguma yanka yuko dushobora kugira umubano mwiza, yuko tubana tube nyene hamwe nk'umugabo n'umugore. Hama ico gihe turaja mu butungane, ubutungane baraduha impanuro, mugabo we yagumye avuga yuko ntashobora gutaha, ntashe baca banyica. Gushika naho mu butungane baca bambwira yuko ntosubira muhira, ataco boba bakoze kuko anyishe ntaco boba bakoze. Baca bambwira ngo ninje gusaba indaro, bivanye nuko mushikanje yamperekeza mu butungane akumva amajambo umugore wanje wahoze ari umugore wanje ariko aravuga. Niho rero yaca ambwira ati inguje uje kurara iwanje nta ngorane, biheze uzoheza usubireyo. Nadushe gutyo ndirukanwa, umugore arashika kuco yashaka, ndirukanwa mu rugo nyene ndashumba. Inzu iba iyiwe, iyindi yaragurishijwe, canumva nyene mwenga mbaye mu kirere kujya kwinyoni. Ubuzima rero burahava burandengera gose cyane, cangira ivyiyumviro nyene bihanitse. Ndabona ukuntu nagenda muri sentare nkabona ibintu ntibiriko birakorwa nk'uko biri. Je rero niho nahava ndafata ingingo ndavuga nti ubu rero nta kindi gisigaye, ubu je nuko nova ku isi. Ndavyiyumvira umunsi wa mbere, none nogira gute? Ntiyaba nari mfise nk'ikintu coshobora kunyica n'ingoga, nico conyaruka. Gutyo ndiyumvira hariho utuntu tw'udufire gatire, ndiyumvira nomanika agafire gatire nkeka ariko katocika, kuko twaba mu nzu y'amabati ifise idari, nkeka ariko katocika. Hama nca numva ijwi riguma riza ati none yuko ubunye muri mu butungane ntivyo hava bigahera, ugasanga barabagaburiye nk'inzu, ugasanga usubiye kuba muhira, ubuzima bukabandanya. Mushikanje niho yaciye aza rero, araza mu cumba asanga ya fire gatire uko nayimanitse, yaciye akoma induru acaza kumfata, arambwira ati imbere ubuzima ni bwiza, ntubuzi ico ufungura, ntubuzi ico urya, ivyo navyo amazu kwa data hari amazu menshi, uzosubira uronke iyindi nzu ubamwo, mbere je nopfuma ndaguhebera niyi mbamwo, basi ugapfuma uba ari ubamwo. Ati hako wiyaka ubuzima ngo ubuze ngo aho uba, ati jewe nzogufungurira naho ubuze uwo mubana, ati nta ngorane nimwe, je nzogufungura, ndabona ivyo uri kuracamwo, ati ubutungane buzotinda bukore, turindire ivyo bukora. Mu bisanzwe ntiyiyahura uwarozwe, oya, ahubwo gusa bivanye n'ibibazo uba urimwo. Hari igihe uba mu kintu ukabura umuntu wogitura, ariko muga iyo urose umuntu utura ikiri ku mutima, kuko ibibazo biraba mu mutima ukabibika, hama bigahava bikakurengera, ukumva yuko umenga bigomba guseseka. Ntihajya rero uca usanga wafashe ingingo itabereye, ugaca ugenda kugira ibintu vyo kwiyahura. Ariko nayo ubundi ntiyahura uwarozwe, bivana n'ukuntu urengerwa mu mutima ukabura uwo utura ikibazo cawe. Urose ubugitura uca umenga ku mutima hararemurutswe. Nko mwico gihe mushikanje naciye ndamubwira ibibazo vyanje vyinshi, zanumva menga ku mutima hari ikintu kigabanutse, ndumva arivyo vyanatumye subira kumanura ya fire gatire.